Mbega ingeso mpamvu ibitoki byanje bihera uno musi urambaye ibara ntabyo ushobora kwigumizamo gumizaho nyene ndakubona ivyo nabuze ni vyinshi sinshobora kuvyigumizamo ndaguteza abantu ntibibaho mana yanje n'imyaka ufise ndarengewe ewe ndarusha ndagutazira izina Rose ntamirindira gukwiye oya mbabarira mada nukuri kw'Imana mbabarira nishaka kwigumizamo Jesse niba nukuri mbabarira uretse kuno nitwa mukamunwa aho urandagaye ushaka kuvyigumizamo mama muzira nkoni we muzira nkoni mama kwite oya muzira nkoni ngo ndavuga ndi mukamunwa ubu nasize nibone yo mana yanje undi mukamunwa niko kurambari habaye reka oya ryatwambukiranyije umukecuru buzeho yokwiba aze nagomba nagira ngo ntibatsikira cyo gusaba asohoka nari nakibuze ngo mukamunwa mbese wa mukecuru wajya kuri kakuru niho nyene umutumba wose bamakwize mukamunwa Maria Roza mukamunwa mbega wa mukecuru we n'imyaka ufise aho yakuteye isoni nkumva abantu bose bagenda baramuyaga ko ari igisuma bwa Maria Roza hagira ngo kumambika ibari ryahe risa gute niko rijya ubona burafutse umuntu ahubwo je nahora numva bavuga ngo ni umurozi none ko mbere umusuma oya iby'uburozi navyonse ariko ndatwara gusuma kuko nabibonye umusuma amutebere ahubwo kumukurikiye kumutwara kwanimba nk'umutima nawo vyemeye oya Karimi abana banje serimi abasuma uratwambitse ibara muzira nkoni cyo muri cyo kandi bafasoni mama oya nakumiwe gira ibiganiro muhanura abandi bafasoni ndabiri turambaye ibara none gamada ntwari kuzaho ugatuma usaba nimba wari ushonje n'ukuri ukuri kwa Mungu je nabonye igitoki kijyanye hasi none we wakibonye gute kandi we winjiye gute kwanza abona madani ukuri kw'Imana je nabonye cyakorotse hasi mvuga nti hinge ndagishira ahantu heza urabona ko kijyanye nabi ngaha hanyuma nce ndabavyura ndabereka igitoki cyanyu ko cyaguye wakibonye uri gamfasi uratwambitse ibara none uwo bangahaga mufaso nari ngiye ku rushengero nca mbona igitoki kijyanye hasi nca mvuga nti hinge ndagikure ndagishira ipembeni nce ndabavyura muze mutore igitoki cyanyu nukuri ni mumbabarire none isengero no ngaha anye bihuriye hehe urumva byo mu gatondo mpora nja gusura abantu uko bavyutse mu gatondo nkabaha mwaramutse hanyuma nkagenda muhira gukora udukorwa twiwanje none gamada mvuga nawe uri mahindako ugejeje kuvuga ngo warugiye mu misa ubu nawe uvuze ngo mu gitondo uca kuramutsa abantu abo bantu uje kuramutsa mu gitondo butaraca ni abantu bwoko ki mugabo nta kundi bene wacu reka tumubabarire arakara umukecuru akuze afise imvi ku mutwe dupfa kumuhishira ibanga nta kundi iyo geso we genda uzohura n'abantu ariko icyo ndakubariye cose siyo bataba turakubabariye harabuze azohura batagira imbabazi mabuze ukuntu nta soni mubwira ngo utaheze bwa mukecuru we birakugoye kubabarira kandi abaririkiye tutwigo turamwiruka ko ducika abasazi twese
ndazi yabo na nyumba kumi ndamuzi turaja kurondera abategetsi ku mugoroba nigize ngo afise ibigongo butuma wabarire none ndabi agapira k'umugabo wanje ahitanye yakobo yaramenyereye agapira k'umugabo wanje ahitanye mbega hagiye ndamubwira iki saa 10 tugende batworonya twebwe oya reka dukore udukorwa two mu n'umwanya wo gukora ibintu byo mu rugo aje nyanje mu murima umva turageza amasaha 10 tuvuye mu murima naje nyanje cyo gutura abana byaje mama niyo ngese mariroze nta kibazo uzohura naje mukamuntu Karibu. Asante. Mbona onekani? Tuko kwanza. Tuyaongea kiajili. Mwara mpevye. Wona segedia nako. Biragoye abana ikivyurugo Manake sasa tuna watoto. barakuze. Da. Presa y'imyaka 10 ningahe? Naomba nifanyie mtoto wangu si wa leo kweli. Sema Amina. Amina nini kumfanya mtoto wangu si wa leo unamkomadishaje? Achana na hiyo watoto sha. Naambia maisha yaendeleaje? Ndashima bwije bugaca. Gushima Imana n'ukuri. Mwenzangu ni hatari, si nyumbani. Kuna nini? Ni hatari ndugu yangu. Nguo tukiacha kukamba zinaenda. Ndo ukiacha uani inaenda. Na viatu pia. Tunateswa. Urati ndabariri. Uwo nta wundi ni niyongeze. Unasema? Hapana. Uwo niyongeso umugore mugufi. Wa wapi? Reka ndakubarira. Umugore mugufi. Afite umushatsi wahishiye usukuntu umushatsi utirabura atari nk'imishatsi y'iwacu ngaje apfa Bujumbura. Ngoja kwanza. Namkumbuka. Iko na nywele za rouge. Umushatsi ushishiye ukuntu umusirimu ngutambuka yigira umusirimu gose. Mama Niwe niyongeso niko zira namutaziri. Kamfata n'igitoki kari hayi. Suna mjole mama. Napenda kwenda kanisa hivyo na mabitabu. Uja nyeni. Namtaziri niyongeso. Unajuaje? Kama ni yeye. Kae kamfata n'igitoki ngamurugo. Ni mutu kudoje kumfatira igitoki ni mutu ziri kumugoza cyazitwara. Mungu wangu. Sijui maana mpanga hilo jina. Niyongeso. Na macho yako mawili. Haya. Au unamsemea uongo? Unamsemea uongo. Kugira nunguki. Umama mutimangana kugira no mubeshira ngo. Sasa kwa nini mkumkamata? Ndio amufasha kasha kumutwa kuri polisi. Muzira nkoni. Niyo kinda mubabarira. mana y'ikigongo yo nicaye ndabumviriza aho namwe nuko muvuga kuri wa mugore niyo ngeso yamazina yose zo ngaho kuri umutumba wacu sayo kuvuga Si ya kusema mama. reka ntuze nyakivagundo c'umugore ga ntuze nigize ngo ndengofise imbabazi wakavuga utumutwara kumufunga navuga basikara umuntu akuze wo mubanye katumubabarire agize ngo ariruka agapira k'umugabo wanje ntuze yakahitanye n'agasuma navyirukankana aho umugabo wanje hatahira sigara nciye nayo mina Imbabazi zawe. Zinagenda mutwara kuri polisi. Umudamu angana kuja umufasoni. Nyina abuzukuru n'abuzukuruza. Zeza ndengeye. Sinashaka kuvyigumizamo. Uyu. oyaye karika tunagize isoni yari umugore akuze wawe avuga n'umudamu n'umukecuru akuze zanyezuga kumufungira Sasa kama amekuwa. Ukiamama ngo n'umukecuru. Afite umushatsi w'amabara. Ibibaho. Unaishiwa? Sega nzira nkoni. tureke guteba none twokora iki Jewe ejo. Safi sana. Jewe ejo.
nayo mfise twe twavuganye na papa wo kwizera umushinga ntaba hajya mufasoni wiwe n'uyu muzira nkoni tuvugana yuko mu gatondo twakugenda mu gatondo tuna mu gatondo abantu baba bariko barakora ku mugoroba tuje gukubitira kwa nyumbaku tugenda tumisigurira nyumbaku duhamagaye polisi butware. Safi sana. Ejo ku mugoroba nzoza ndakuzaniye inyishu. Mimi sasa sitakuwa ninateremka Bujumbura. Yo nzanye utudagara. Yo ntunze niwamanuka baburungu bw'abandi bashira mu cayi tuba tubotesha akayi tuba turi Bujumbura ntunze nitawaleta msijali tubibagishe atubagenzi yo yabishoboka Tanganyika zituzaniye. Kitu chinawaomba ule mama mnisaidie mumshughulikie, yani nikija tu nikutane tu, yani kila kitu kiko sawa. Nshuti yanjye ntacyo nazokora kuko ageza ndio natutesa urije tutumekeza taje ariko ntitubibagire uturungo twicaranye siwezi kusahau. Siwezi mwamwameze namwe murarenza. mimi naomba tu mumshughulikie kabisa, mumshughulikie tu, mnaambie nabo byihanganira maguru namwe murarira mukarenza. uraza mbere yawe uzitegeyana wibereye Bujumbura wanje yikoreye igicuma Maria nawe ndobo yiwe muransibibagira ndayibagira kubera bayibe muri saa sinamba ribaye. Ndabona ko mugiye nabibona naona ni mafresheri akajo kwenda lazima no nakuja kuaga Kiswahili kifupi safari njema safari njema kushindikize kunyoda bila kushindikiza pita unakuza na kuletea daga hapo sasa acha mami ile ndizi letaga bali ile ndizi leo atakuiba niongeze kijya gitoki kijya kile kinaitwa mkorumbone ile ndizi ile nitakukotaga baramu wangu basi Sasa mkiweke ndani. Mkitoe baada mkiweke ndani. mwenye nayo mme mwenye nyumba atatoa ruhusa. tunachelewa huyu anatushindikiza, yaani hapo umebakia zamu. tusherekana handi ndigwariye Kale mama kanyeleza arushe kasiku kuichukua chuka maisha inanisa Nataka msenda wagejecha oasisho yo kwica na ngo byicaye tabiretse.
wataka nini? Mama hela mia. Bongo. Sege kukazi. Semara ngumunzi yatakaye twashwana. Sawa kazigeza. Kango kamekupendeza mama. Dada, hii nguo yangu umeipenda lakini hauwezi kuiweza bei wala hauwezi ukaipata, ni bei kali. Karibu. Turakomeye. Karibuni. Karibu. Ndabona n'amahera mwataye. Nge mufise menshi ma. Aka nani kwa? Pepe. Ego kabisa tura. Juju. Sawa rero mabya. Ukuguru fatuzanye ngaha. Tuje kubaza umugore atazira nyambari. Batwese ngaha. Mukechu. Mama. Akuzi. Ego kabisa. Amutazira niyongeso bwana. Chukua kitu nje ni asikilize hayo maneno. Wakawa mtamarine yote. Nyongesi. Yahora bangani? Ego inzu yiwe ngija alikuwa anaishi pale, ni mwizi, vitu vyote alimaliza. Tunamwona anaingia jioni, asubuhi anatoka, usiku ni hivyo, tunasikia vitu vinaingia tujue vinatoka. None mwabamuza aho yagiye? Asha. Twumva kuva aho yibiye ngaha yaciye agenda iyo twumva ngo ari iyo muzabujumbura. Tumenya rero kanuna hari. Asha bishoboka yuko muzomuronera mu murongo, natwe muzotubwire tumufate kwera. Yabivye ibingana gute? Ibintu byinshi gose, nta kuntu twobivuga n'ukuri. Alituiba hapa shuka, masufuria, nguo za watoto, vitu vyote vya nyumbani tumaliza huyo mama. Hatujui tutamkamatia wapi. Siku yote ile mkimuona, mtufikishie naye na kama mtakuwa na simu mtujulishe, mtupigie hata simu. Twebwe rero yadutwaye miliyoni zitatu. Nukuri? Nukuri kw'Imana. Ibintu vy'akazi. None huyo mumama iwangu ni hehe? Aruhazi se. Je ahubwo umunsi nzomufata. Nzomujya n'amenyo kugungere maze gushavura. N'amahera yadutwaye. Kandi aya mahera ni kubera wewe. Oya sikuvuga gutyo. Ahubwo cyo twokora ngaha. Tuje kumurondera ubujumbu. Huyo mama nilisikia anaishi Buyenzi. Sehemu za kule Kinogono kule. Sijui kama mkiweza kuwa mnapitia kule mnaweza mkamuona. Mnajifikiria aje kwa hilo swali? Tuje kumuraba. Tegeza kuja kumurondera kuko ayo mafaranga ni menshi. Kinogono? Sade tugere. Cyahubwo maze gushavura tugende. Ahubwo umunsi nzomufata. Sha. Kumenyo. Babone major kandi niwe tugende, nagura ko tugende. Nitugende nabyo muyumvira ngaho nibi. Nabyo ntabyishapu ngaha. Agenda. Are. Kashitse. Ntawo kihangana. Ubusuma burarenze. Yenda abayo mahero yo mugabo yasize. Ubusuma burarenze n'ukuri. Asha burarenze.
urabona ikivara kandi wewe bitegereza byose byose mukorana n'ujya mu oya kazima nageze Bujumbura kugira ndabereke naho Bujumbura mpaka birango nabambonye ejo bamenye ejo sinashaka nari namwe ahi Bujumbura uno munsi baramenye umuswahili wo ngaho nawe arampanira kuma yicaye kugira ndabona n'ingene nigira amadini yanjye yasangira umuryango ushaka kumbomokera gutya ayi jewe abaswahili birirwa bararya amafaranga ingene buzuye ngaho abaswahili mbega umuntu abacanaye wewe kwanza akakaira kamenye gute kubita ngaha je ntagize umbavu none kiziwi wacu chukua shaka pati ipe njia na wai mwana na wai ipe njia ni biti na kujivimbisha fucking bear Wadufasha amazi yo kunywa ashushe cyane akonje gusaba amazi ngaha ningiye mu gitotsi ndamukura yirabura yambaye ishapo n'ikanzu nawe mwabonye oya yameze gute n'umutamakazi warambaye ikanzu n'ishapo basha yaje arondera amazi yo kunywa so ninjiye mu nzu kumuha amazi nsote ndamubura oya ntitwamubonye ubunyene mana yanje mana yanje rero basigaye bitembereza n'ubusuma kwe sha ningene bungoye nabwo umengo bashizemo rastike sha nanje ndabutemagura sha nta numwe mpamagara ko nukuri kwa Mungu urindira nta numwe hinge bushuhe neza nawe naye na uroho unafikiri hata kwamba huyo ugali wako mweusi
ubu ni kuba ufite vitamine mpereza sha ndakwereka ubwari bwirabura urazi ngene ufite vitamine ngarinda kuburobeka mu mazi bijya bivunde ryanyu murya nico bituma mutafise n'intuze na mbore ya mu mubiri. Hakuna kuomba yo ugali wako, kula mwenyewe unenepe. Kabuto nyene urugira bure nibwo ufise vitamine apana bijya byiwa n'ivivunde barobeka bikajoborokera mu mazi mbisa nuko uri kumwikoza gose. Bwana kuna yo ugali wako kuna mwenyali ukuomba. Ntacho umutima wawe ushaka gutandukana n'umubiri kubera ubugari. Ha, ugali mweusi monje ushauzowe. Burira bura mugabo ndiko ndagurisha isamage. Ubuzima mbayemwo ushaka kunzanira ibintu byinda by'uburofu. Aje bundi barampakije kunkura mwijisho kubera kwiba hanyuma jewe ndondere mwebwe muze muge. Ndabira kapiripiri sha. Naga piripiri yo mufise. Ntacho. Ha. Anga samage karaho sha. Ujya mugore rigisambo. Bash, abona kagendeye. Ego ni mundeke. Ndeka. Wewe achana nao, wao watoka bilimani ndo tabia yao. Ugali bwanje ko bubakuye mu mutima. Aho tambara no kubera iki? Mbarire wabukwe naye nzoje kwisubira. Nimba ari uroho, mbarira mwana nje nzaje kwihahira. Naye ndabukunda. Inyangira buta mu Burundi. Waje kwironderera nga. Oyacho, burari gusa nabariko buraryo amukana. Ubwo n'uburoho genda shawa mukecuru we reka kumbuza amahoro je nirira akagari gawe umukecuru warankecuje ahe myaka nituyinganya ntunganya imyaka je nawe nkurushingaye n'umwe nibari myinshi gumana uburoho bwawe ndigiriye ariko niho genda wa mukecuru ndagiye ubwo n'uburoho n'amakecuru bagira uburongo ubu no musindisa amazi ngiye kugurisha ishuka yanje no musinzana inkoko English. ndagusabye ntusubire gukoma induru na gatoya sibyo sibyo shusho
Mama, mbona beba kuku kumgongo? Kuku kumgongo maajabu. Maajabu. Tunayua bwizi bwenu, turazi busuma bwanyu. Jewe hana shashe fise imvuko yanje ku mugongo. Nakubuye ndayifise ku mugongo. Ndakoropa ndayifise ku mugongo. N'amasahani yanje ndiko ndayoza ndayifise. Ejo bundi turafungura. Inkoko yanje nshize hasi. Ibisuma byo ngaha genda bizi. Inkoko yanje ndayishira ku mugongo nkayikorana akazi nk'umugwebe. Uko nuko muroga. Ashaka ko nshira hasi. Unyegeze muri yo jiribabi hanyuma kura idije mbure agakoko mbaga. Ushake ndogesha muri ibyo nibyiwanyu birabaraba. We, muraryama henge kwanza nje kwiryama. Ayifise ibiro. Abavumba ituzobaraba. Murazi ngene naronse inkoko. N'inzara zagira zituke ndakuryamisha. Utavyaye umwana, ubu inkoko ntiyicaye ku mugongo abavyaye babo. Wowe nzokuba kwanza no kwirahisa. Basi tupe hili mpira hilo, alafu hiyo tutakuja kuchukua siku nyingine. Nao unasemaje? Hilo ni sawa, tuacha tuchukue upande wa mpira. Tufungie basi hiyo. 2020. Haya, nashukuru. Nakula ngo ndiko njubugari bw'inyange igitabo cha telefone je asho ubuzima ndimo ntabwo bomenya were ngo akwereke nje kugurisha ishuka yanje ndabe ko ntajya icyo nshaka jewe niyo ngeso Marie Rose araza kumenya ngende kugurisha ndabe ko ntajya ibyo nshaka bantazira niyo ngeso Marie Rose ndondera isakoshi kwanza ndayitwara fungushe Alaikum salam. Kuna mzigo dada, utaza utakuja. Niko na shuka. Konesha.
lakini ulikuwa unajua kama mimi nishuka nilikuwa natamani kwa sababu nayo. Sidhani tunajulia leo. Mimi nilikuwa na hamu nayo kabisa. Asante sana kabisa. Hii. Napenda nitaitandika kwenye dai. Safi sana. Umeipenda kabisa mama? Sasa nimeipenda mwana. Mama yangu kashapenda hii shuka. Sasa mimi nataka nimrizishe mama yangu, nimnunulie mama yangu hii shuka. Nitaitandika shuka dai. Na hiyo shuka ni 50,000 tu. Ni 50,000. Sasa kama ni shuka nzuri tena ngali mpya. Ongo mama. Mere shuka bien. Nzuri sana. Unapenda mamangu? Naipenda. Hii shuka iko bien sana. Umesikia bei sister? 50. Hiyo shuka iko mtamu sana, iko bien. Unaona kama iko na kopia mzuri kisinia, hii ndio wanaita kisinia. Hamna tatizo, mizani mamangu kaipenda, hamna tatizo. Mamangu faster. Fanyi faster sister. Aria. Karibu. Wazima. Vipi? Mariam. Ni hatari. Sina kubona kipindi nambaka nipoteza shuka. Yaani ule mama nimempata. Nimemtuma. Kaniletea shuka, nataka kumuuzia shuka. Sasa kwa hiyo hakuna hata kuongea tena, hakuna budi ya kuongea, twende tutumwai mara moja tujaende. Haya. Shuka yangu leo utanipa. Mama yangu. Haya basi. Mama shuka ilikuwa nimeipenda kweli. Ya wizi. Ule ya wizi huyu mama mwizi wa kiasi wa miaka yote hiyo. Huyu mama asante kwa yeye. Mamangu sijali mamangu. Wewe kwa na subira tu, nitakutafutia fundi mzuri, nitakununulia shuka, nitakufungia mamangu. Basi kitu cha uzi kile kama mazalo mamangu.
madam. Kama utumbo mimi hapa nakulaga utumbo. Mtoto yuko analia ndani. Kaunisha mimi utumbo. Mimi wataka kunivanga mimi na utumbo mimi. Nenda utazame mtoto mimi bara naenda tafuta. Sumtizame na usiku baba yake. Mimi kurio. Wataka kunivanga na mautumbo mimi. Tizama mtoto huko. Tizama mtoto yuko analia mimi. Nimezaa mimi. Takuletea mambo ya maajabu. Ni vitu gani? Mipeti, nitafika kwa mshato haisi wewe. Unatoka unakimbia huko juu unatoka wapi? Acha Peti, nimekutana na Babiloni pale juu ananishika. Wewe mere, mimi siko Peti wewe mere wewe. Acha kunizingua. Nitafika kwa mshato haisi mbesire wewe mere, nitakuchinja. Eva nipishe mimi. Wewe mere wewe. Kuna nini kule? Peti misi wamenizingua pale juu. Kuna wamere wamoja wa Babiloni wanakuja kunizingua sema mimi nimeiba. Mimi naweza nikaiba mimi. Kumbe wewe ndio mwizi wewe. Ona nipisha hata kunizingua Peti, nipishe nini je? Peti. Kama ni bangi na mimi nikushikishe bangi alafu mimi nijichomoke zangu nje. Mimi nishakukataza kauli ya bangi. Ona wewe mere. Sema hivi kuingia. Wewe umere espèce de mwizi mal brandi. Ye mere wewe. Peti nipisha mimi nipite. Mimi siko Peti wewe mere espèce de carotte comme carotte poko mere. Wewe mere wewe utanyona hapa wewe. Mtoto wa mama nimekuambia mimi usinicheze yake. Wewe shia wewe mere wewe. Fucking fire. Wewe mere wewe. Toka Babiloni. Unatukana mimi? Ona huyu mbesire wewe wa kutoka mani wapi wewe? Basha. Je ibintu by'ubusuma. Nukuri nari nkwiye kubiheba. Nari nkwiye kubiheba kabisa kubera imyaka yanje n'ibintu ndiko ndagira je mbona bitajanye na gatoya. Nukuri je ndabihebye. Telefone zingahe, carte simu zingahe kubera ubu escrow. Mbega ndabihebe gute, bizomvamwo gute? Ishuka y'abandi narivye, nagiye kuyigurisha baciye bamfata, ndakubiswe ubu mubiri sinegura, ukuri kwa Mungu kandi nkuze. Jewe aka kazi k'ubusuma n'ukuri kwa Mungu n'ukugaheba. Bavuga ati nta Mungu dakiza. Mugabo nta mwuga wo kwiba kweri kandi nkuze gutya oya wewe si nitanya pete moja hivi ya mimi sika pete hivi kamera pete hivi na kamera kapizu dushatsi twaruje pete dushatsi twanyonyose imana yo kama nga hapo aibaga je vraiment nacho mfise mvuga ndio nikuonyeshe pete abanga wewe maiti wewe mere wewe wewe mere wewe maiti wewe ni penye maiti na wewe maiti wewe wewe atima wewe pete wewe mere wewe vipi wewe wewe mere maiti wewe toka nikubomoe saa hizi wewe mere wewe kile kiki Babiloni wapi sijachoma mimi wewe mere wewe umepigwa msumari nini chama tena mimi nikutumbua wewe mere wewe manuka sijachoma mimi wewe mere wewe mbona unakuwa kile wewe mere wewe tazo amge umukaturu ngao tisonero wewe bwana kutubesha twebwe wewe urashobora kutubwiraho amahera cyo yakoresheje nakinishije biyare biyare niyo watwaye miliyoni 3 kuri biyare nubwo ndagutema cyari no rumbwira ngo byaganya abanye bagu uramutse tugusiga turakudugana Ikawikirisha tunakurya barakurya bakutabasha muterane ibintu ukutani ngo bigize misega ndakwi
je kuri kwa Mungu je naho mumfashe je narabihevye ni mutume muntwara kuri komine. Iki ni gisuma. Iki ni gisuma. Nusubire kuvuga kuri biya. Usubire kuvuga kuri biya no gusimbira no kuginzara nganyine. Washaka kudobera. Mugitware. Iki ni gisuma. Washaka kumacha mashuka. Haguruza tugitware. Haguruza. Tare gishuka ico. Kitware. Wewe. Ikimama kijisonera wewe. Tukujane mu nyumba. Sasa kusamba cyane tukutwara kuitoka kwa mahera ni mu nyumba. Kubitona basi. Tukujane mu nyumba. Nada kwima. Akora mahera. Wakijuna cy'umugore. Wewe kira kuri umwezo. Ndaka y'umugore. Kwara. Ni mu mutware iyo mgeke. Urazukura wale ambia ngo tende kifua wazi. Espèce de mwizi mal planté. Mambo. Sali piga. Sali tajari. Kama niongea naye na sasa. Sikasikia ngana kamera. Oya. Niambie. Mambo. Wewe mtoto mambo. Unaona pozi za kufa mtu. Wewe mtoto mambo. Haujambo. Unanianzia chini unanipandisha. Hivi. Mambo. Bless. Mbuzi na mwana chagwani. Unachagua ametoka umeshinda. Na wewe mbuzi unachagua. Mbuzi pamoja na unachagua nini? Hauchagui chochote. Toka umeshindwa. Alafu wewe weka toto mambo. Mbuzi na unachagua nini? Nenda zako huko. Mbuzi na unachagua nini? Mbuzi na unachagua nini? Sasa unamcheka amejinyea. Huyu atatutesa. Stand by nijiandae. Unasikia? Action ndo naenda. Tena unapiga tambo mbili ndo unasema. Stand by. Ngoja. Sana tu action, slide. Ego mama. Usema ulizana wa mwana ndo naisha. Karibuni. Stop kwanza. Ukaribwira buri urati ngene ufite vitamini. Action. Sema sasa. Action. Burira bura mugabo ndiko ndagurisha isamaki nziza. Unanato kama vile mburumburu mkisarebani kimburumburu. Babiloni nitakubomoa leo niko ngangani. Ona Babiloni. Nani Babiloni? Mbona unakuwa kile? Wewe mere wewe. Ukile. Haya, stand by. Action. Action. Gawo jari ndo rumbikira wewe. Wala kumhima. Nzokwica. Haya, ndakwica kandi ndakwereka wewe. Sasa hata kesho tutatinzo leo. nakubwiye rero tunairudilia. Bakia hivyo hivyo. Twende.